Rero turiko turaraba hariho ibice bivako neniya, hariho bamwe usanga mwabo batanga imihora batanga amaservice les opérateurs batarashira imihora hose, ugasanga rero birashika biragorana, n'ahandi usanga hari imihora yahungabanye bivanye nuko ivyuma bimeze uwo mwanya, hari igihe usanga amatara yacitse canke ugasanga ivyuma vyagoranye. Rero kenshi iyo umuntu ariko arahamagara vy'ukuri birababaza kuko aba yipfuza kuvugana muri uwo mwanya n'uwundi hama bikanga. Mugabo ni ibintu tugenda turakurikira, ibikorwa bigenda birakogwa. Muri Lumitel barashizeho indinganizo yo kongereza iminara ahantu henshi kugira ngo ifashe iyari yuzuye canke iba ikirakoreshwa cane byorohe. Aha muri Bujumbura cane no mu gihugu hagati henshi baramaze kubona yuko atahora hafata buhafata. Ni igikorwa kiriko kirabandanya. Muri Onatel naho nyene barashizeho iyo ndinganizo mu duce tutari duke tutahoramwo imihora, naho nyene bariko barashiraho iminara irenga 90. No muri Econet bariko bararaba ingene ibijanye n'amasite atahora aronka umuyaga nkuba wa Regideso wojaho ibijanye n'ama plaque solaire. Ico ntikirakorwa mugabo niwo mugambi bafise. Twohumuriza kuko hari ibikorwa bitandukanye biriko birakogwa, kuko ibi vy'ubuhinga ni buhinga bukorana n'ivyuma. Ivyuma navyo kenshi ntivyama birisezerana kandi biharaba aho bihera uko bigenda biraduga, ariko uriko uraraba by'ukuri uko bikora ubu biratandukanye nuko vyahora bikora. Kera wahora ugenda ahantu henshi ukabura ukarinda kurondeza, mugabo ubu ahantu henshi harafata. Ikintu turiko turagwana naco ni kugira ngo aho hafata abantu bashobore kuguma baronka amaservice, kuko urashobora gusanga harimwo umuhora mugabo uhamagaye ntutora umuntu canke ugiye kuri internet ntutora umuntu. Ivyo rero mu byo dukora hariho kuraba ico bivako, ko twari bigiye twasanze biva ku mihora yaga, turaheza tukabaha imihora ivyo twita ama frequence kugira ngo bagure, tukizeza yuko nko mu mezi 2 canke 3 hazo hariho akarusho. Hariho n'ibindi vyigwa turiko turagira turabe amasite ari affecté cane kwibi bijanye n'ibura ry'umuyaga nkuba. Hariho umugambi wo gushobora gufasha leta iriko irarondera uburyo bwo gufasha kugira ngo ayo masite vy'ukuri twokwita amasite strategique ashobore kuronka umuyaga nkuba. Ico gikorwa kizotangura nko mu ndwi 2. Impande y'ivyo hariho n'igikorwa tugomba gukora cyo kugenzura igihugu cose, turabe umuhoro umwe ingene uriko urakora, aho ushika naho udashika, imihora canke ama frequence uriko urakoresha, hanyuma dushobore gutanga indinganizo ngenderwako ku mu operateur canke ku muhora hamwe bikenewe. Uwo tuba twahaye imihora myinshi mugabo akaba atariko aratanga service tuyimugabanye canke tuyiha uwundi. Muri ico hariho no kuraba abandi babishoboye. Ni muri ico gice turiko turakorana n'abandi bashobora kuzana ubuhinga bwo gusahiriza abariko barakora ubu. Isanganiro.